aguhaye intsinzi idasubirwamwo. Uhoraho akugiriye neza, arakwaguye, agushikanye kure aho utigeze kwibaza, akugize urwego mu muryango wawe. Ibicaniro byose byavuga ibinyuranye n'Imana ivuga ku buzima bwawe birakonfomvotse mu izina rya Yesu. Iki bicaniro byahora byanga ku buzima bwawe bikuweho, ugiye guca imbere muri byose. Ibyatewe n'ibicaniro byose mu buzima bwawe, ikintu cyose cyatewe n'igicaniro mu buzima bwawe, hari ibyo uzi hariho n'ibyo utazi, ariko ikintu cyose inkomoko yacu yabaye igicaniro guhera uyu munsi birasiribanswe. Ko nabibabwiye ku munsi w'ejo, uyu munsi naje nk'ijwi ry'ubuhanuzi ku buzima bwawe. Hari icyo nahawe n'Imana cyo kukuvuga ko kuvuga ibyawe. Ndizera neza nakekeranya ko hamwe n'ibyo ugiye kumva guhera uyu munsi, inkuru zo kuneshwa mu ntambara ntazo tuzokongera gusura kumva ku buzima bwawe. Ikibazo Imana ikunze kugira ku bana bayo si ikibazo cy'ibijanye n'imwemu mbi, si ikibazo n'ibijanye n'iki, ariko no kutamenya. Iratubwira ngo ubwoko bwanje bwishwe no kutamenya. Ikintu Satani agwanya, cyo gituma na Paulo agaruka agaca avuga ngo twiteguriye guhana uko tumva kose. Igihe cyo Satani agwanya ishengero, arigwanya kugira ngo ntirimenye amabanga, ntirimenye ivyo Imana yashizeho nk'amaprincipe yayo. Getso zo kwa muri ignora y'amaprincipe yayo, ntuvuge ngo urasenga, ntuvuge ngo urakijijwe, hari ibyo zo kwamubona bitariko biragenda neza. Uyu munsi mu byo ngiye gukora, ndashaka mvuga ikintu gitoya. Igicaniro biritubwira ngo kiravuga, si umuntu akivugisha, ubwacu gifise iyo systeme yuko kuvuga biri automatique. Nico kimenye cyo kivuga ku buzima bw'iwawe. Wowe ico korora cyari manta gusa, urakiranforsa gusa, ariko nico giheza kikakuvugira. So uvuga ngo wagicanira umvugira, ariko cyo kiramenya ko igihe cyose ari ibintu biriko biravugwa ku buzima bwawe bikugwanya, kiramenya ukungene kineutralize ayo majambo. Umva amen yanyu muri kino kibanza. Haleluya. Reka bace batuzanira bya biseke ibyo navuze uyu munsi ngiye kwigisha. Uyu munsi nagiye kuvugishwa ku buzima bwawe gusa. Amaduhejeje ndakurungika hamugende ubake nawe ibicanire mu buzima bwawe no mu muryango wawe. Amen. Haleluya. Batuzanire bya biseke tugire ko bashobora gufata ikimazi cyawe. Zaburi ya 50 ku murongo wa 5 ushika ku murongo wa 6. Zaburi ya 50 ku murongo wa 5 ushika ku murongo wa 6. Aravuga ngo Zaburi ya 50 umurongo wa 5 n'uwa 6. Ati ni munkwanirize hano abakunzi banje basezaye nanjye isezerano, basezanisha ikimazi. Ijuru rizoserura ukugoroka kwayo, kuko Imana ubwayo ariyo mucamanza. Amen. Uvuga amen meze neza. Amen. Imana avuga ngo munkoranirize hano abakunzi banje basezeranye nanje basezeranisha ikimazi. Uyu munsi dukoraniye hano nk'ikoraniro ry'abakunzi b'Imana bagiye gusezeranisha ikimazi.
birivuze ngo ijuru rizoserura ukugoroka kwayo. Bavuze ngo ijuru rizosohora canke rizoserura ukugoroka kwayo, bariko baravuga ico ijuru ryateguye ku buzima bw'iwawe nta kintu na kimwe kizobitangira. Ico ijuru ryavuze ku buzima bwawe nta kintu na kimwe kizobizibira, kuko ikimazi cawe uyu munsi ugiye gusezeranisha isezerano ryawe bigiye gutuma ijuru rishobora gukora ico ryavuze ko rikora ata kintu na kimwe gitangiriye gihari. Numva ameni yanyu muri kino kibanza, numva ameni yanyu muri kino kibanza. Nico gituma hamwe n'ibimazi turiko turashikanira Imana, ndagomba tugende mu guharura n'amajambo nakunze kuvuga, ariko afatanye n'iri jambo. Icatumye Dawidi avuga no majambo, hari ico yari yarumvise, hari amakuru yari yaramenye. Guharura igice ca 23 ni juste kugukonscientiza, umenye neza amaprincipe y'ubwami bw'Imana, umenye neza igituma turiko turakora ibi turiko turakora uyu mwanya, umenye neza ko twiyadukije, ariko turakeneye ko ijuru riserura ukugoroka kwayo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ufashe ikimazi cawe, ndagomba ndakurongore muri buno buhanuzi. Nyuma yaho tumaze gutanga, hari amadekarasi Imana ambwiye gukora ku buzima bw'iwawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Baramu abarira Baraki ati nyubakishiriza hano ibicaniro ndwi, unzanire ahanyene amasandwi n'amasuguru y'intama ndwi. Nuko Baraki abigenza nk'uko Baramu amubariye. Maze Baramu na Baraki batangira ku gicaniro imasa n'isuguru. Baramu abarira Baraki ati nuhagarare hambavu y'ibimazi vyawe vyoshejwe, nandi ndagiye kumbure Uhoraho araza guhura nanje. Hagara iruhande y'imazi vyawe, kumbure Uhoraho araza guhura nanje. Ikiza gutuma Uhoraho ahura na Baramu n'ibimazi bariko barosa ku bicaniro. Muriko muranyumva? Ikigiye gutuma Imana ihura nawe, ihura n'ivyawe, ihura n'ivy'umuryango wawe. Nuko uyu munsi hariho isezerano, hari ibimazi tugiye gushikana kuri kino gicaniro. Numva amene ya muri kino kibanza. Maze Imana iraza ihura na Baramu, arayibarira ati natunganije ibicaniro ndwi, ntangira kuri kimwe kimwe imasa n'isuguru y'intama. Maze Uhoraho ashira amajambo mu kanwa ka Baramu. Maze Uhoraho ashira amajambo mu kanwa ka Baramu. Ako kanya Baramu aheze kubwira Imana ibimazi ahejeje gutanga, ingene ahejeje kubikora, ibicaniro ahejeje kubaka. Icyo Imana cikora yacishira amajambo mu kanwa ka Baramu. Numva amene yanyu muri kino kibanza. Hamwe n'ibi bicaniro turiko turubaka, hamwe n'ibimazi tugiye gutangira hano hantu, ikisina gikekeranye kandi shobora kukideha, hari amajambo Imana igiye gushira mu kanwa kawe. Numva amene ya muri kino kibanza. Abakugwanya bararonsa amajambo bavuga contre wewe, ariko uyu mwanya ni curu yiwawe, aho Imana igiye gushira amajambo mu kanwa kawe. Kuko ku gicaniro Imana ishira amajambo mu kanwa k'abasavyi bayo. Amen. Imeze neza. Ico ugiye kuvuga nico kigiye kuba, ico ugiye kudeklara nico kigiye kwambara umubiri kikabana nawe. Numva amene yanyu muri kino kibanza. Amajambo ugiye kuvuga agiye kumera nk'ikaramu y'umwanditsi w'umuhinga. Hari amategeko mashasha agiye kwandikwa, hari ingingo ngenerwa ko uyu mwanya zigiye gushigwaho. Amene yanyu muri kino kibanza. Amajambo yose yahora kugwanya, ivyo batongera byose byahora bikugwanya, guhera uyu munsi hamwe n'amajambo Imana igiye gushira mu kanwa kawe bigiye gucika sans effet, biragiye kubanire, ntacyo bizosubira kumara hejuru ubuzima bwawe. Uvyize numva amene ya muri kino kibanza. Nuko asubira kuri we asanga gihagaze ambavu ya vya bimazi vyiwe vyoshejwe. Bona bamenyekana bose b'Imowabu, atangura kuvugishwa. Vuga ngo atangura kuvugishwa. Vuga ngo atangura kuvugishwa. Ati Baraki yankuye muri Aramu, umwami w'Imowabu, yankuye mu misozi y'Uburasirazuba. Ati ngwino umvumire aba Yakobo. Baramaye akazi, barandokrita, bankuye ku misozi y'Uburasirazuba.
ati ntuzumvumire, vuga izina ryawe, ntuzumvumire nde? Babahaye ako kazi, ati nimuze mumvumire aba Yakobo, ngwino wirabire akaranga abisirayeli. Ku murongo w'umunani umviriza igicaniro, bo bariko baravuga, baje kuvuga, umviriza igicaniro. Igicaniro kiza kirakora akazi kazo. Ku murongo w'umunani, novuma nte ab'Imana itavumye? Icyo ni ikibazo. Babahamagaye ngo baze kukuvuma, babahamagaye ngo baze gukora ama incantation, babahamagaye kugira ngo baze kuburagiza mariage yawe, babahamagaye kugira ngo bukare urubyaro rwawe, babahamagaye kugira ngo icyo ukora ntiyagire icyo gishikako. Gute byoshoboka ko bavuma ab'Imana itavumye? Vuga uti ku gicaniro ntibikunda ko batuvuma. Bivuga cyane uti ku gicaniro ntibikunda ko batuvuma. Vuga uti ku gicaniro ibyo bateguye kutugwanisha nibyo bibagwanya. Haleluya! Bigiye kubasubirako. Narivuze bikunzi bigiye kubasubirako. Biravuga ngo bakunda kuvumana bikabasubirako. Abo bazi ngo bakuvume bigiye kubasubirako. Bavyambare nk'umusentuire ku buzima bwawe. Haleluya! Haleluya! Kuko nababonye magaze hejuru ku bitandara, nkabitegereza magaze ku misozi, raba nihanga ryibera ukwaryo. Amen. Meze neza. Nihanga ryibera ukwaryo. Narababwiye igikomeza igicaniro cyawe si amasengesho wasenganye n'abandi, n'amasengesho wewe wasenze ubwawe, nayo wakoze uri wenyine. Si programa y'isengero, si programa ya ministeri, si programa y'umuryango. Igikomeza igicaniro cyawe n'amasengesho usenga wewe personnellement. Mva ameri yanyu muri kino kibanza bavuze ngo nihanga ryibera ukwaryo nyene, bariko barakuvuga. Mpa amen. Imeze neza. Ritiharura mu yandi mahanga. Ritiharura mu yandi mahanga. Igikomeza kandi igicaniro cyawe n'ukwera kwawe, n'ubuzima bwo kwezwa kwawe. Ritiharura mu yandi mahanga. Iyo riko ririha Imana, iyo riko rasenga, ribikora mu miso, ribwira papa ba mu miso. Ariko kandi nihanga ritiharura mu yandi mahanga. Numva ameni ya muri cyo kibanza. Iki ngomba ngenda kikubwiye twokora ibituriko turakora, ariko nutabaho ubuzima bwejejwe uzosubira hahandi. Numva ameni ya muri cyo kibanza. Yesu aravuga ikintu gikomeye ngo umwami w'isi nta kibanza afise muri jewe. He has no place in me. Nta kintu afise yoshobora kundegako, nta kintu afise yoshobora kunkurako. Nimba uri mu byaha uyu munsi imbere ko turangiza, ndasengera abantu batarakizwa. Ntacyo byabimaze. Haleluya! Ntacyo byabimaze. Wowe ufise umuhabara uri ngaha, uri kwasanga igicaniro kikuvugire, so kuvugira gute watwaye umugabo w'abandi? Nibikunda nihanga ritiharura mu yandi mahanga. Uri ngaha urabizi ko muri kurya ibicurire, n'uyu mwanya uje ngaha urese kurya igicurire. Nibikunda. Amen. Imeze neza muri cyo kibanza. Amen. Imeze neza muri cyo kibanza. Igicaniro kidusunikira mu kwera, igicaniro kidusurikira mu kwitandukanya. Igicaniro uri ngaha harabo wase kurekurira, hamashaka igicaniro kikuvugira. Ntibikunda. Tanga imbabazi kugira ngo nawe uzigirirwe. Numva amen ya muri kino kibanza. Ubiza kandi ntubabariye gusa bagusavye imbabazi, n'abatagusavye imbabazi bakubabaze nabo nyene bababarire. Numva amen yawe, bababarire kugira ngo ntiwiharure mu yandi mahanga. Ivyo ariko bavuga birumvikana. Uri ngaho uri mporegwa, va mu kaboregwe. Tandukana n'izo nzoga, tandukana n'ivyo biyayuramutwe, tandukana n'ivyo vyaha. Nimba ari bikuguhora kumbure petete n'ibicaniro bikuboshe, uraje twegera ko Imana bari ngaha bagufashe, mugabo ntiwiharure mu yandi mahanga. Amen. Ziragabanutse. Haleluya! Muri ko muranyumva?
muriko muranyumva ufise ibintu utararekura wakuye ku mupfumu murabizana ngaba biturire gutuza ngo igicaniro cy'Imana kikuvugire ugifise n'akandi kantu ngugeragereze hose uvomereze hose ntuzuru uzotangura kwama. Come on, siko bikora. Mame nimeze neza. Ushaka kuri ngabo imvira none uyu mugabo hamwe no musezera zoca mbaho gute? Twe n'umwana wacu uzobaho gute? Ingene uzobaho Imana irabizi. Ariko uyu munsi fanga wa disconnect. Fanga vuza kikwero uyu munsi shikanda musa ahubwo uje kubikora ugeze ku rya muryango. Umubwira ati umvirisa ibyazewe nawe uyu munsi bigarukiye nga. Imana imbabarire igihe cyose nagendeye mu cyaha. Subiza Satani vyiwe. Ninde yoshobora guharura umukungugu ari mu ba Yakobo canke ngo aharure nikigira kane cy'Abisirayeli isoma nkazokwifira nkuko abagororotsi bapfa uzopfa nkuko abagororotsi bapfa yo mpame nimeze neza muri cyo kibanza uzopfa nkuko abagororotsi bapfa ntuzopfa nkuko abanyakibi bapfa huya mpame nimeze neza muvyo nahawe uyu munsi kuvugishwa heza ubuzima bwiwawe nuko utazopfa urupfu premature nuko utazopfa ukenyuse abakenyuse biwanyu ntaso baragiye ariko guhera uyu munsi turagiye guhagarika iyo kontarodo turagiye guhagarika mpameni imeze neza iyo mashini yari kiraturuna bigeze kuri wewe bitegerezwa guhinduka icyo tumara kuvuga ngo abayakobo kuko bavuga abayakobo ni kubera yuko Yakobo niwe yahagaritse umuvumo wavuye kuri sekuru Aburahamu uraza kuri se Isaka ugeze no kuri we aravuga ati nibibwiza kubanda yimeze gutya turungano rw'aba Yakobo turungano rwa Isirayeli abavuga ngo enough is enough ibyabaye mu muryango wanje ndaze kubihagarika imfu ziri premature zaramaze igihe ziganjije ndaze kubihagarika ubukene bwaraje mu muryango buraganza ndaze kubihagarika kutavyara byaraje biraganza mu muryango ndaze kubihagarika uragiye guhagarika ibigatanya abami bari barimye mu miryango yanyu bamaze igihe kinini ni wowe ugiye kubakura ku ntebe zabo mamani ya muri cyo kibanza. Maze Baraka baza Baramu atunkoreye iki nakuzaniye kumvumira abazi none urabahezagira gusa nta kintu ugiye kuba muguhera uyu munsi nuguhezagirwa gusa narivuze ngo nuguhezagirwa gusa nta kintu kigiye gukurikira uyu munsi nuguhezagirwa gusa sapitse y'imigisha gusa nizo zigiye gukurikirana umugisha uva wazo wundi ibitangaza biza bikuranwa n'ibindi ibihe by'imemburo biza bikuranwa n'ibindi mpameni yanyu muri cyo kibanza sapitse yugutse ubuzima bwawe ni sapitse yo guhezagirwa gusa mera tuzo munari wande yango ni sapitse yo guhezagirwa gusa. Haleluya haleluya ivyo kunanirwa uyu munsi birarangiye ivyo kutsindwa uyu munsi birarangiye ivyo kunanizwa uyu munsi birarangiye ibihe byo kuja imbere biratanguye ibihe byo gushika kure biratanguye. uti ndinjiye muhe bisasa ndinjiye muhe bisasa vyo gutera ubwoba ivyantera ubwoba uti ndinjiye muhe bisasa vyo kugaruza ivyo natwawe uti ndinjiye muhe bisasa vyo guhanagurwa amarira yanjye. Baraka aza Baramu ati vyunkoreye nibiki we mise naguhaye ntayuzi naguhamagaye ngo bamvumire none rabivye urakora urukura bahezagira gusa urahezagirwa ntura oya ntibiratangura bara umunani ati ntibiratangura ariko yikanga iki ntiaragera yikanze iki mbese umuntu yikanze iki mpambe nimeze neza arabahezagira araguhezagira
araguhezagira yo araguhezagira araguhezagira. Iyo turavuga umuhezagiro cyangwa umugisha abantu babona ibintu gusa, no, ndavuga umugisha mu buryo bw'impwemu, no kubona duhamagara Imana ikumva nubonaho n'umugisha, kubona Imana isatura ijuru ikamanuka ikaza guhana ubonaho n'umugisha. Amen, imeze neza. Kwemegwa n'abase kukwemera ubonaho n'umugisha. Kwemeza abase kukwemera nawo n'umugisha. Nanivuze ugiye kubemeza, baragiye kwemezwa. Abarundi bavuga ngo n'uwanka urukwavu aremera ko runyaruka. Amen, imeze neza. Baragiye kumenya ko batokwikompara nawe, baragiye kumenya ko batokwigeranya nawe, baragiye kumenya ko batosiganwa nawe. Amen, imeze neza. Ivyicubahiro n'umugabane wawe, ivyo gukirwa neza n'umugabane wawe, ivyo koroherwa n'umugabane wawe, ivyo kunesha intambara zarandanye n'umugabane wawe. Amen, imeze neza. Amen, imeze neza. Bagiye kuza kukubaza Imana yawe, bagiye kuza gusenga Imana yawe, bagiye gukurikira Imana yawe, bagiye gukurikira inzira wahisemo. Amen, imeze neza. Amen, imeze neza. Naho umuntu yashora imbuto yiwarira azogaruka afise impambo ziwanezerewe. Hari impamvu ugiye kugarukana. Amen, imeze neza. Hallelujah, 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 hallelujah. Abagukomerekeza bagiye kuza baciye bugufi imbere yawe. Abakwanse baragiye kugukundishwa n'Imana. Utera umugisha benshi, utera umugisha benshi. Ni wowe ugiye kubohoza ababoshwe, ni wowe ugiye kuba igisekuzo gisegura imisozi, ni wowe ugiye guhindura amariba y'amarira uyahindura amariba y'imihezagiro. Iyo baciye ahantu h'amarira bahindura ahantu h'amariba. Uwo ni wewe ugiye guhindura ibibanza by'amarira amariba. Hallelujah. Ingumba ziragiye kuvyara kubera wewe. Ababuze uruvyara baragiye gutwenzwa nawe. Amen, imeze neza. Abarozwe baragiye kurogogwa nawe. Abivyabo vyatikiye uragiye kubagarukanira mu izina rya Yesu. Amen, imeze neza. Amahanga agiye guhabwa umugisha kubera wewe. Imyezagiro ya Aburahamu igiye kugushikako yose. Akira kuba rurangiranwa, akira kuba rurangiranwa. Uguhezagira Imana imuhezagire, ukuvuma Imana imuvume. Cumi n'umunani atangura kuvugishwa ati, haguruka Baraki uwumve, ntegera ugutwi ewe mwene Sipori. Imana agiye kubwira abansi bawe, ndafise ushaka kukubwira, ndafise ushaka kukumenyesha, ndafise ushaka ko uyu munsi umenya kuvyerekeranye n'abo wahamye, n'abo wagwanije, n'abo wagiriye nabi. Ine message ku bansi bawe biravuga ngo 19, erega Imana si umuntu ngo ibeshe. Bashaka kumara umuntu rero bati Imana si umuntu ngo ibeshe. Imana si umuntu ngo ibeshe. Nimba ari umuntu yagusezeranye urashobora kukubesha, ariko nimba ari Imana yavuze, hari abantu hari cyo bavuganye n'Imana muri kiro kibanza. Ndafise abantu hari cyo bavuganye n'Imana muri kiro kibanza. Imana si umuntu ngo ibeshe. Icyo yavuze, icyo yavuze, icyo yavuze iri nyuma yacu kugira ngo igishitse. Kandi si umwana umuntu ngo yisubiremo, si umwana umuntu ngo ugire iki yisubiremo. Imana ikibwira ndi ikibwira Baraki, umwasi wawe, umwami yakuriye hasi kukugwanya,
Imana avuga ngo ibyo yavuze mbega ntizobikora. Uyu munsi genda mubwira abansi banyu uti ibyo Imana yavuze ko byose atana kimwe kivuyemo, atana kimwe kivuyemo, atana kimwe kibuzemo, byose atana kimwe kivuyemo, byose izobikora. Ibyo yavuze byose izobikora. Haleluya. Ibyo yashinze yarashinze kubaka urugo uzogubaka. Yarashinze ko umugabo wawe akizwa arakizwa byanga bikunda. Amen, meze neza. Yarashinze ko create ijya entreprise uzoyicrea. Yarashinze ko amabanki aze kukwisemba bizoba. Yarashinze ko leta y'u Burundi igukonsulta. Ivyo byarashinzwe. Amen, meze neza. Amen, meze neza. Naravuze hari abantu batuma biba, hari abantu batuma bikoreka, hari abantu batuma vyambara umubiri, hari abantu babizana bikagaragara, hari abantu babihamagaza bikitaba, hari abantu babizura byapfuye. Amen, meze neza muri cyo kibanza. Abo bantu bashaka kumva amen ya muri cyo kibanza. Hari ababituma biba. Ibyo yashinze ntizobishitse. Yakunda bivuze ngo raba rero, behold, raba, see. Nabariwe kubahezagira, nayo yarabahezagiye, nanje sishobora kubihindura. Mwavyumvise? Behold, raba, nabariwe kubahezagira. We wambariye kubavuma, ariko igicaniro cyantegeze kubahezagira. Nayo yarabahezagiye, nanje sishobora kubihindura. Ku gicaniro iraduhezagira. Abaza twamaze kubaka igicaniro abari trota iba yahejeje kubikora. Wari yateguye kugira icyo gukoreye se trota gere mubwira twacerewe. Aho utaze ntaramenya ibanga ry'igicaniro n'intambara z'ibica setrota. Amen ya muri cyo kibanza. Ibigiye kuza vyose uyu mwana byacerewe. Muri ko muranyuva. Era abakirokiro. Ngo nta bigabitsanyo ibonye mu bayakobo. Nta bugogi ibonye mu Bisirayeli. Ora Imana yabo ari kumwe muri bo haseserezwa impundu z'umwami. Wow. Nibyo bari bazi. Yo. Ndabumvira akagongwe. Umuntu yagufashe na mu buzima bwawe ndabumvira akagongwe. Umuntu yakwirengagije ndamumvira ikigongwe. Ndamumvira ikigongwe. Ujya musore yakubeshe ndamumvira ikigongwe. Ijya nkumi yakubeshe reka saba basore gusa. Ari nkumi nazo nyene zakoze amarorego. Ndamumvira ikigongwe. Kuneza yawe banyaruke vuba baze batunganye. Numva amen ya muri cyo kibanza. Amen. Wow. Eka ndangize. Imana yabakuye muri Egiputa bitwaje amahembe nk'ay'imbogo. 23. Il y a une déclaration. Kuri bya bimazi byacu. Listen. Eregindagu ntacyo yotwara abayakobo. Cyangwa ni muzi ndaga icarico. Yamwe muzi ndagu vraiment nimara kuvuga amen imeze gutyo. Eregindagu ntacyo zotwara abayakobo. Cyangwa ubufumu ngo bugire icyo butwara Abisirayeli.
none biravugwa ku ba Yakobo no ku Bisirayeli ngo we ukuri Imana yagize iki yakoze. Raba iryo hanga ribaduka nk'intambwe y'ingore, rivumbuka nk'intambwe y'ingabo. Aka kantu ndagakunda. Ntiriryama ritariye ico ryishe, ritanyoye amaraso yabishwe. Mu yandi majambo, ni ihanga ry'ibicaniro, rirazi ibanga ryo kugwana. Bivuga ngo ni ihanga ritaryama ritariye ico ryishe. Naragerageje ndakunda amadokumentari y'ibikoko. Iyo bariko baravuga ku ntambwe, intambwe ntishobora kurya ikintu iticiye. Ikintu yasanze capfuwe ntishobora kukirya, parce que ikiriye ibigaragaje faiblesse yuko idashoboye kwironderera ico kuyitunga. Birivuga ngo Yesu ni intare yo mu muryango wa Yuda, umunago wo ku gishitsi cya Dawidi. Mu yandi majambo, nimba twavyawe nawe dufise kamere kiwe, as he is, uko ari niko turi ngaha muri ino si. Turi abantu bo kuryama turi ico twishe. Mwavyumvise umugisha wawe uri muri bijya Satani yivye, uri muri barya abantu Satani ariko aratwaza amanyama. Ni umugisha wawe uri. Umugisha wawe ufise nabarya biswa ngo nabanyenkomezi. Cyo tuma Samson umunsi umwe aje gutabagura intambwe, arenganya undi munsi asanga y'ubuki, yarashonje arabutora araburya, hamagenda sokoza abafilisitiya, arabwira ngo mumuhizi w'inkomezi nasanze ibisosa. Ibisosa vya biri mu muhizi w'inkomezi. Ibisosa vya bifiswe n'abajya bapfumu, dutereza kubatera tukabikwega tukabizana. Niwo mugisha wacu. Muhammed imeze neza. Nivyo baca abandi, umugabo n'ugitwe n'utwabandi navyo nyene. Nitwabisomye ejo. Umugabo w'Imana n'ubwo ivy'Imana mugeneye n'ivy'abandi bajujuza. Umva ameni yanyu. Barakabarira Baramu atariko kubavuma, ari kubahezagira, fumubireka byose, parce que byose ni sans effet. Amen mezereze. Kubandangize 24 verset 5. Etse ukuntu amahema yanyu ari meza yemwe aba Yakobo. Mwani majambo, raba ukungene ufitanye ubusabane n'Imana. Raba ukungene muri, listen, ndagomba kubakura mu kibanza cyo kuba abasenzi mucika abahimbaza. Kuko fet umusenzi, mwumvirize neza, umusenzi atari ubuhimbaza, atari umadorateur. Umadorateur ni washira ibimazi ku gicaniro, parce que iyo umuntu ariko aradora niko gushira ibimazi vyacu ku gicaniro. Muriko muranyumva? Ukishikanira Imana, ukiha Imana n'ivyawe byose n'abawe bose. Ivyo bikogwa n'abantu. Cyo gituma Yesu avuze ngo data ariko ararondera abamuhimbaza, pana basenga, abamuhimbaza, les vrais adorateurs, the true worshipers, bazomuhimbaza mu mpemu no mukuri. Bariko bavuga amahema, bariko baravuga imigendane tugiranira n'Imana, ubusabane tugiranira n'Imana, aho ducika abakunzi, plus dutanga ibimazi, plus twubaka ibicaniro. Nabwiye ku musozi igicaniro kiranforsa intimite yacu n'Imana. Uza kumva ukunze Imana, uza kumva wegera Imana, uza kumva wiyegura Imana, uza kumva uri nyegu Imana yiharije. Birakomeza kuvuga ngo ukuntu imihana yanyu ari myiza yemwe Abisirayeli, imeze nk'imishoka y'imyonga ishika kure, nk'imirima igendanye uruzi, bazi sika bari kubivuga, itewe n'Uhoraho, nk'ibiti by'amasederi bimeze iruhande y'amazi, imibindi yabo izosesekara amazi, imbuto zabo
ko muravyumva uno mugisha usigara gukurikira kurya n'umuntu akuramukije uwo munsi agenda atahanye umugisha kandi atamubwiye ngo Imana imuhezagire uramukije uwo ugiye kuramutsa natacuravuga juste ko habaye gusa hari bigusohokamo bikasigara byajojuta ngagasigara ajusa numva ameni yanyu muri kino kibanza ku murongo ahanyene avuga ngo ubwami bwabo buzoshigwa hejuru to ubwami bwabo buzokwama buri hejuru Imana bakuye muri Egiputa bitwaje amahembe nk'ayimbogo raba kino kiro bazosonsomera amahanga ariyo bagwanize babo uzosonsomera muravyumva mwisezano rishasha Paulo avuga ngo nimwatsonsomerana ntimuhezanye Paulo aravuga ko mu nzu y'Imana kandi mu bana bisezano rishasha hashobora kuba avyumva nyene gusekana kutumvikana ndamaze kubona abana b'Imana bashwanye ndamaze kubona abana b'Imana bankanye ndamaze kubona abana b'Imana bariko baravugana nabi ariko biravuga ngo nimwatsonsomerana bari umuntu arande yawe ati nimwatsonsomerana niwagira umusonsomerana ntimuhezanye ntimuhezanye ageze kubabwira umuntu yigeze kuba muhira kandi yari umukizo hanyuma sinzi umwene umuntu yamushavuje arashavura gose hama ndamubona ashavuye yitwa Gerard ndamaze Gerard kwere kushavuye arambwa ati reka sha apote baje kumbabaza kandi ndababaye cyane ndamwe ariko birivuga ngo izuba ntirikarengane ukiratse ugishavuye atarambwa ngo yashavuje ryamaze kurengana ndindira izorengana kude munsi idubu ryamaze kurengana ndafise impamvu yo gushavura gushika kurindi ry'umunsi kurikira nimwatsonsomerana ntimuhezanye ico Imana ikwemera gusa nuko kuvyerekanye n'amahanga n'abansi n'abagwanizi bawe abo batsonsomera gusonsomera muravyumva ubarye bari bazwe niho bazokurya ubarye ntubasigaze Imana avuga ngo umwagazi wabagenewe Pasika ngo ntihagire ikintu kimwe muta nikinono penya menagura penya mifupa ntagiso musigaza muriko muranyumva niho nakwinote bivuga ngo uberubura kigongwe n'abagwanizi bari sanse kukurya utabariye barakurya siko bimeze ubatsonsomere ubaheze ntusigaze n'umwe siko ijambo ry'Imana rivuze ndarangije raba kiro kintu babatobekeranishije imyambi yabo 9 barabunze baryamye intambwe nuko numva ngo atari nyinshi ntareruka na sport nabereka nyene intambwe ibunda au fait kurya intambwe ibunda bariko baravuga position y'abafise inzara n'inyota vy'Imana nta muntu anyotewe Imana asenga ahagaze canke yicaye arashika hasi arahunda agakumbagara agashika hasi kene kijuru gentervena ashika hasi amafi yawe niyo yugurura ijuru shika hasi barabunze nk'intambwe barasitse hasi fata imyanya yo gushika hasi kubw'umugabo wawe abana bawe ivyawe abawe shika hasi tashoboye gushika hasi biragoye nyene ushobora kubishobora mbere nk'intambwe y'ingore ninde yohangara kuba vyutsa wamaze gushika hasi nta numwe yo kuvyutsa mani baje nta numwe yo gutsinda uzobahezagira nawe agira iki ahezagirwe uzobavuma nawe agira iki avumwe fataye cya kimazi cyawe ngira wumvise bigiye ku wavyumvise okay ugifatisha ukuboko kwawe kw'iburyo uvugane nanje no maja umusavyi wawe ndi hano kuno musozi ndakubakira igicaniro iki ni kimazi canje ngiye gusezeranya nawe kuko ndi umukunzi wawe ndazi neza yuko igicaniro canje kizontakira kizomvugira ibyo uvuga ko vyose nta kizobibuza kushika kuko uyu munsi sezeranye nawe
iri sezerano ku gicaniro. Ivyo nkeneye urabizi, ingene ndiko ndahazwa urabizi, ingene ndiko ndamererwa urabizi. Satura ijuru, satura ijuru, satura ijuru, uhindisha agashitsi imisozi yose ihagaze imbere yanje, maze unkorere ibitangaza ntari niteze, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mfite impamvu yo kuririmba, numva nuzuye amashimwe, kuko Uwiteka yakoze umurimo, yatembesheje amazi meza mu mitima, iguye umwuma, vy'ukuri Uwiteka yakoze umurimo. Mfite impamvu, mfite impamvu yo kuririmba, numva nuzuye amashimwe, vy'ukuri Uwiteka yakoze umurimo, yatembesheje amazi meza mu miti. Abavyagiye mu vyaguruke, iguye umwuma, vy'ukuri Uwiteka yakoze umurimo, ukuri vy'ukuri umutima wanje uravyemeza ko wera ni wowe. Guca bugufi nkaririmba indirimbo yishimwe, mereje umutima ucitse intege, wumvishe gusenga n'ijwi ryawe, umutima wanje uravyemeza wera ni wowe. Haleluya. Tariki ikiganza cawe, hari ibintu Imana yampaye kukubwira, uvyumvirize neza. Ni ibintu bishika kuri ndwi Imana igiye gukora hejuru ubuzima bwawe. Icambere Imana yambwiye ngo ndakubwire uyu munsi ngo Imana iguhaye intsinzi idasubirwamwo. Uvyize numva amen irenze ngaha. Uhoraho aguhaye intsinzi idasubirwamwo. Uhoraho akugiriye neza, arakwaguye, agushikanye kure aho utigeze kwibaza, akugize urwego mu muryango wawe, akugize urwego mu muryango wawe. Guhera uyu munsi uri entité, uri institution. Guhera uyu munsi uri urwego rutamenwa. Ibizoba vyose mu muryango wawe bizobanza kugucako. Nta nama izokorwa atanama bakugishije.
icyo uzokwemera kizokwemerwa, icyo uzohakana kizokwangwa. Amashyi menshi ku mwami w'abami. Icya gatatu warambwiye kubwira, ibicaniro byose byavuga ibinyuranye n'icyo Imana ivuga ku buzima bwawe birakonvomvotse mu izina rya Yesu. Guhera uyu munsi ukuri ko ravugana nawe, guhera uyu munsi uragiye kwegukira ibyawe. Mu byo ugiye kwegukira, icya mbere n'agakiza k'umuryango wawe. Imana itabaye umuryango wawe. Imana igukiriza umugabo, igukiriza umugore, igukiriza urubyaro, igukiriza umuryango wawe wose. Guhera uyu munsi iki bicaniro byahora byanga ku buzima bwawe bikuweho, ugiye kujya imbere muri byose. Kuroranirwa nibyo bigiye gucika umugabane wawe. Gutera imbere no kujya imbere kwawe bigiye kubonekera abantu bose. Yambwiye ngo ndakubwire ngo igihe cyawe cyo gutotara cyashize. Gutabagwa kwabawe bose. Icya gatanu, ibyari byarapfuye ku buzima bwawe uyu munsi abigize bizima. Ibyo utigeze kubona bitari biriho ku buzima bwawe arabiremye ku bwawe, arabiremye ku bwawe. Ukuri kuhora havuganye nawe. Intambara zose ugiye gutangura kugwana guhera uyu munsi atani mwivuyemo ugiye kuzitsinda zose. Ngibintu bikurikira, ntuzotangirwa, ntuzozibigwa, ntuzugarirwa, ntuzosubira inyuma, uzobatera ubamneshe. Ugiye kwagura inzitiro zawe. Amashyi menshi ku mwami w'abantu. Ubuhanuzi bugiranzwe bwuzuza ibyo uhoragiye kura mu buzima bwanyu. Yambwiye ngo ndakubwire ngo ibyatewe n'ibicaniro byose mu buzima bwawe, ikintu cyose cyatewe n'igicaniro mu buzima bwawe, hari ibyo uzi hariho n'ibyo utazi, ariko ikintu cyose inkomoko yacu yabaye igicaniro. Guhera uyu munsi birasiribansuwe. Hallelujah. Yamaye Zaburi 91 ku murongo wa 13 arambwira ngo ubwire ubwoko bwanje, ubwire abana b'isezerano, ubwire abakuzi banje ngo intambwe n'imamba birakandagira mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Umugunza w'intambwe n'ikiyoka birasiribanzwe mu izina rya Yesu. Guhera uyu munsi utaritse ibiganza byawe. Guhera uyu munsi, vuga ngo guhera uyu munsi, guhera uyu munsi, guhera uyu munsi ndakira isezerano ryo kuramba, ndakira isezerano ryo kuramba, ndakira isezerano ryo gukora ibyo Imana nzaniye gukora ngaha mu isi. Ninabiheza niho nzohamvya abanyitangiye imbere, basokuruza bukwizera. Ninamara kubiheza, ntarabiheza sizopfa, sizokwiyicwa, nzobaho namamaze ibikorwa by'uwampamagaye.
gukenyuka ndabisezereye, gukenyuka ndabisezereye, gukenyuka ndabisezereye, guhera ubu, guhera ubu ngiye gusagukirwa muri byose. Amashi menshi ku mwami w'abantu. We waje ngaho ugwaye, shira ikiganza cyawe aho ugwaye. Wowe ugwaye uri hano, ndaza kuguha nimero ya telefone uzondungukira nta gice Imana igomba ikore uyu mwanya mu kugukiza indwara yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe rirambwira mwami ngo wikoreye indwara zacu n'ubumuga bwacu bwose, uraheza ubijyana ku musaraba, ubibamba ku musaraba, igicaniro gikomeye kuruta ibindi bicaniro bindi byose. Indwara yose iri muri kino kibanza, iyizwi n'iyitazwi, kuri kino gicaniro cyawe ndahamagaje gukira, ndahamagaje ugukira mu izina rya Yesu Kristo. Indwara yose iri muri kino kibanza, mu mubiri wa mwene data muri kino kibanza, ubu nyene irakize mu izina rya Yesu. Nizo kwa muganga bavuze ko zidakira, zirakize mu izina rya Yesu. Indwara zidakira zirakize mu izina rya Yesu. Abatavyara baragiye kuvyara mu izina rya Yesu. Ingumba ziragiye kuvyara mu izina rya Yesu. Ubumuga butandukanye burakuweho mu izina rya Yesu. Amashimeshi ku mwami w'abantu. Haleluya. Mugihagaze nagomba imbere ko subiza mikrofone shimira Imana yampuje niki gicaniro ca Debora. Shimire abarongozi batwiyumviriye ko hari abakozi Imana benshi basizwe amavuta kuturusha, bafite experience niya mu gukora Imana kuturusha, bakoreshwa n'Imana kuturusha, ariko barabarenganye baza kuri twebwe. Imana igihe cyose yamye bazirikana ko kuva ndabamenye ubuzima bwanje bwarahindutse, hari ico nabakuye ko ndabubaha cyane, aho ngiye hose namandiko ndabivuga, ndabubaha cyane. Ndubaha umuvyeyi w'iriyerekwa Apostle Dr. Paul Gitwaza, ari hose Imana imuha umugisha, inkingi idasanzwe mu ikanguro ryo muri kino gihugu. Amen. Rimwe na rimwe hari ibyo dukora abantu badatahura, mugabo turazi cyari co umutamana. Nimba noza nkakora abana banje bamye bidoga ati kubera iki ivyo uvuga muri Debora tigere bitubwira, kandi twebwe turi abana baba twamana nawe. Sinzi gituma, ariko nuko hari umutamana udasanzwe hejuru y'irerekwa. Imana ibahezagire, Imana ihezagire abadebora bose, abadusengera kandi n'umudufashe bandanye mudusengera kugira ngo ivyo Imana duhaye gukora tubikore. Turakeneraniye muri no rugendo, sinikwije kandi nawe ntiwikwije, ndagukeneye cyo kimwe nuko nawe unkeneye, dusengeranire. Hanyuma nivyo ni gake maze kuza ngaha muri Debora, nta amasaha ari munsi iyo nvisoko ntaje kare, nta 18h. Byariho natashe saa 4 z'ijoro kuberanye n'akazi kabagahari. Hari abo tuvana ngaha tujana mu mihana yabo, rero hari abaturondeye ntibaturonka, turasavye imbabazi. Dufise umubiri haje udashobora gukorera icarimwe, ariko Imana imwe iba ahera hahera hejuru y'amajuru, ibone kiga wari ukeneye ko ndagufasha ikigukorera mu izina rya Yesu. Amen. Hari abatwandikira, hari bigora ko twishura bitewe nuko ama message bari menshi,
ariko turabasengera. Amen. Hanyuma nagomba kandi shimire abana bo mu ishengero bari ngaha baduterura mu bikorwa tuba turakora. Aha nantu dutererwa cyane, turategwa cyane turi ngaha, ibintu tudashobora kubabwira. Fa pastor twavuga, ndamubwira nti ntibirakunda ko nkuru umutwe hasi. Arambwira ngo bagukoreye ko. Ndavuga yego turi mu rugamba nibisanzwe. Abadusengera Imana ibahezagira, abaduhezagira Imana ibahezagire. Haleluya. Hanyuma kado mushobora kuma jewe ndabasavye nuko ibyo twababwiye mubishira mu ngiro, mugende mubikore. Niyo kado mushobora kuma ikanezereza umutima wanje kandi ikanezereza n'umutima w'Imana. Hari abatashoboye kuba ngaha, Imana ihezagira umukozi w'Imana Daniel ya disponibility ivyuma n'abakozi Imana badasanzwe turi kumwe barara amajoro. Hari twararanye mu ijoro, twararanye ijoro ariko aratreta no ma image. Vuba cyane tuzotanga link kuri group ya Debora. Amen. Mushobore kuraba ivyo ivyabasize cyangwa kumbure mubandanye mwiga, sivyo? Kuko ibi Satani ntabashaka ko muvyumva, kuko arabizi neza ko mubimenye aramererwa nabi, acaja mu bibazo. Imana ishimwe cyane. Ero Imana ibahezagire cyane. Hama ikindi, hari abantu bakuze kumbwira ati none twamatwumva ngo uratanga ibiganiro twobikura he? Tora ndagohe nimero uza kwandika ko kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa Mungu, imisi ndwi n'uyu mwanya tuba tuko turakora gute tubana dufata ibiganiro bizobafasha ku munsi aho ukura mu ijambo ry'Imana, kandi benshi baragirirwa neza. Mwandike izi nimero. Amen. 71 191 133 71 191 133 Change 72 non 79 32 11 71 79 32 11 71. Ufise n'ibindi byinshi ushaka kumenya canke mudukeneye, izi nimero dutanga. Hanyuma harabo twakira tuba twahuriye ngaha, harabo n'umunsi tuko turafasha ko twahuriye ngaha. Muze mwandike kuri izo nimero, bahore babarungikira ibiganiro dutanga. Ikiganiro cyitwa ubugingo busagutse, dimanche dutanga predication yuzuye kuri Destiny FM 5h mu gatondo. Cyo kiganiro kiba kiriko kiracako hamwe na 23h imbere kuri radio yugara. Cyo kiganiro kirasubira gacako mercredi à partir de 8h jusqu'à 9h. Tuba dufise chaîne kuri Destiny FM nyene, naho nyene haracako ubutumwa bwiza. Uri mu muduga, uri hehe, uri connecta ahantu, nimba ari kuwa gatatu uzokumva inyigisho zibandanye zigufasha gukura mu buzima bw'Kristo. Rero Imana ibahezegere cyane. Nagoma ngende ndekaraye kino kintu nuko ndabakunda cyane. Yesu abahezagire.